Genda afise n'abamama bahora banyitura bakambarira ati nukuri je wifise umutware atiyo naho tuba twajeje kubikora nza mbona iyo daimoni mutera nkaza mbona ariko wenyene yisambanye jene yifuje umuntu kanaka ntiyamurose atamurose afashe umwanya akavuga ati jewe aha agacu usanga agiye muri dushe wenyene ugacu usanga aravyikoreye serve yiwitanguye kugira gute kumenyera gukora vya bintu wa mujene agasubira vya bindi bisubiye kuba agaca asubira akitunganiriza wenyene uriko wica serve rega n'umwanya n'ingufu ukoresha ingufu nyinshi hariho imitsi wica mu mutwe kubera n'ingufu ukoresha biragusaba kurondeza abo bantu uzoraba n'amaso yabo hariho igihe uzosanga ari amaso atukura yahindutse kubera iki bakoresha ingufu ambarira ngo ngo mama neira ngo unyigisha utwigisha n'ukuri buri ko ngutuma ngo abakobwa batasubira kudutunganiriza batasubira kudutunganiriza ndiko ndabicira cyane ndiko nubaka ingo zakazoza ndiko ndumva no tumirira abo bajene ko bihangana abo bahungu bakareka kubakinisha kubagira ibikinisho kuko umuhungu yamaze kugukinisha aca guta pembeni agashaka kuraba uwundi mushasha gakayobera gagahomera bunwa n'ubusambanyi bwo ku rwego rwo hejuru ni nk'abajya abantu basambana abagabo ku bagabo abagore ku bagabo n'ubusambanyi bwo ku rwego rwo hejuru si ubusambanyi gusa n'ubwo ku rwego rwo hejuru ubusambanyi bitabwa gahomera bunwa bw'ubuja none gasha ani hari abantu benshi avuga ati jewe vraiment je sindasambana n'umuhungu cyangwa nsambana n'umukobwa kuri sindi umunyavyaha mugabo yo bishitse ndikinisha manyihereza jewe sinja mu busambanyi kwikinisha si icyaha regura sambanyi bigari ibintu Imana yagenye hari ibintu Imana yateguye none Imana yateguye ko umuntu yikinisha agaheza kizira uba nawe warabikoze kuko utabikoze wamenya gute ko uyo mugabo atabikora neza wumva inkuru z'abandi ati bugira inkomezi kuwunya inkuru z'abandi iyo twumvise abandi ingo mu bisanzwe urugo rw'iwanje sishaka kugubaka nk'urwawe abagore natwe dukunda gukundwa umugore iyo umukunze ukamwereka ko umwitayeho mu kiyago byose bigenda neza. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri mwiriwe canke mwaramutse bivanye na nkwerere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV, sonda gwikaze wose uri kwa dukurikirana uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Congo, i Buraya ndetse mu guvu by'abarabu ndavuga mu manzi nabi Saudite, aba Dubai, mwebwe mwese ndabaha ikaze. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kandi aho twagira amahirwe yo kugira umutumire adasanzwe. Numwe mu bakenyezi babakozi b'Imana, umwe mu bakenyezi bafise byinshi babwira abantu, bigisha ugwaruka cyane cyane mu nzira ugwaruka ruko ruracamo. So umusoziranira kubisije nziza aho no munsi aza kutugurukira kugira ngo ashobore kutubwira kugira ngo abajene ko dukira no munsi bave mu nzira zitari nziza. Turaguha ikaze kandi yego ni Madame Shimirimana Anita, ndi umumama ndubatse, ndi umumama w'abana batanu. Yego atari kumengo ni beshi kandi mengo cyari muto. Oya si beshi kandi mengo cyari muto cyane. N'ubuno twagiriwe n'iteka dutegwa n'Imana kuko abana n'umugisha n'ingabire itagugwa. Yego ubuherutse mu kiganiro twakoze abantu baragukunze cyane, nabonye abantu benshi bakuzi, abantu benshi bagukunda, ndavuga ati wow, ushima Imana. Niki kintu umuryango wanyu wasize mu bantu mwagiye murahura nabo? Mama wacu ari umunyarukundo cyane. Amana mugiye bica kwa no gukurukundo. None ko ari igihe umuvuzi ashobora kwafisa urukundo mugabo abana nabo bacabifatira izindi nzira ugasanga barankanye n'umuryango ahubwo. Iyo rubivye mu bana ubwo rukundo ruraguka rukagenda kuko imbuto nziza urayitera. Biroroshe gutera iyo mbuto nziza mu bana. Abana bo mu gisagara cyane cyane. Ufata umwanya wo kubaganiriza, ugafata umwanya wo kuyaga nabo, uko ugenda ufata umwanya wo kuba hagufi y'ibibondo vyawe, yo ikiganiro, ikiyago hanini n'umuryango wawe, uburi kurabiba urukundo mu mitima y'abana. Twumva dushaka kumenya ingene abana bawe nawe bazokura.
Ibaze ko ziwe mu rukundo rudasanzwe amakandi mu bijanye n'ingeso. Hari igihe umwana yifatira ingeso ziwe nyene akagenda. Ego. Hariho igihe umwana naho muhindera imeze gute ya kamere umuntu avukana kuko mu muntu ngo nta ciza carimwo atari uko Yesu Kristo yaje byose akabiroranya. Ego. Ya kamere rero umuntu asanzwe avukana iyo utabaye hano ho kumusengera iyimufashe naho ukora ibimeze gute kuko nta muntu ashobora guhindura uwundi atari Imana yonyene ishoboye guhindura umuntu. Uno musi rero nashatse ko tuzoganira imwe mu ngeso ugwaruka rwinshi abana bakiri bato canke n'abantu bakuze no musi nabo nyene usanga irikira bafata plutôt nashoza kuganira ku ngaruka zo kwisambanya. Umuntu yumvise d'abord kwisambanya yumva iki? Kwisambanya n'umuntu ashaka ko amaboyi ari muri we amuhera muri we yitunganyije mu Kirundi amariboyi ari muri we ashobora kumuvamo ari uko wenyene ari wabikoze. Okay. Bitangurwa mbega gute? Kuki mbega ibintu biza bigenze gutegura umuntu yumva ati jewe vraiment ndumva ko aje no kwihereza. Si umwana wenyene. Iki ni ikintu kiri no mu ngo, iki ni ikintu ndafise ikiganiro mporanja gutanga bitafise ikibazo. Ndazi ko abajene beshi kwijwi riremesha bahora bakitubaza. Saba jene je ndafise n'abamama bahora banyitura bakambarira ati nukuri je mfise umutware. Atiyo naho tuba twajeje kubikora nza mbona iyo daimoni mutera nkaza mbona ariko wenyene yisambanye. Rero ico ni cyo kimwe nkora mvuga n'umuryango munini Satani yuguruye mu nzira y'ubusambanyi kuko ubusambanyi buri imico myinshi. N'umuryango munini Satani yuguruye kugira ashira abantu mu mahonero mu nzira y'ubusambanyi. Wambarira gute nk'umuntu umugabo n'umugore bubakanye umugabo arahejeje kurangura amabanga yabubatse ariko akumva ko adahagijwe n'uwo mufasha wiwe ari uko yoca ashobora wenyene kuvyitunganiriza. N'inzira Satani yuguruye kuko ntushaka kumbarira ko umujene ashobora kumva ko imyaka yiwe yose yobaho yisambanya. Icambere cyo ni vyifuzo biza mu mutwe kuri bamwe biza inzira nyinshi. Icambere cyo ni umujene yifuje umuntu kanaka ntiyamurose atamurose afashe umwanya akavuga ati jewe aha agacusanga agiye muri dushe wenyene ugacusanga aravyikoreye. Serve yiwe itanguye kugira gute kumenyera gukora vya bintu. Wa mujene agasubira vya bindi bisubiye kuba agacasubira akitunganiriza wenyene. Wa mujene vya bindi bigaca bisubira bikaba agaca yitu serve yiwe gatindi kagira gute ikamenyera vya bintu agaca bahantu rero bibubuzima bwiwe bw'igihe cyose. Nizo nyanduruko zivako umuntu yifuje bajya nabo usanga mu ngo n'abahejeje kwikora n'umudame wiwe akumva ko atahagijwe n'umufasha wiwe yumva ko yohagizwa nuko wenyene yitunganirije. Ni mwemu imwe iba yarakomotse kuko ntibizi uko nyene. Sinibaza ko hariho umupapa bizuko asanzwe afise umudame yabikoze yitunganirije akumva ko yose yakorwa atari muri baba jene vyahora bishikira canke wa wundi nyene aradutse nkubabonye umudame kanaka aramubonye madame we ntari hagufi wa mudame ntibikunze ko bakora vya bindi agaca yumva ko umubiri wiwe ko ari we yovyikorera ugaca usanga aragiye ahantu arihereye aravyikoreye. Rero ya servo yiwe ashatse kuyimenyereza ubundi buryo Imana itatunganije. Bwa mbere narababwiye abo bantu ntibacumura ku mibiri yabo gusa ntibacumura ku Mana gusa bacumura no ku mibiri yabo.
uriko wica servo rega n'umwanya n'ingufu ukoresha ingufu nyinshi hariho imitsi wica mu mutwe kubera n'ingufu ukoresha biragusaba kurondeza abo bantu uzoraba n'amaso yabo hariho igihe uzosanga ari amaso atukura yahindutse kubera iki bakoresha ingufu bakoresha ingufu nyinshi servo yabikora cyane ni namahonero bariko barajamwe ndumva iki kintu two kwigisha ugwaruka ko ugwaruka amba twogira ugwaruka rufise iyo mico turiko twubaka generation mbi yakazoza turiko twubaka ishengero ribi igihugu kibi cakazoza ndumva rero abakozi b'Imana bose bohaguruka bakumva ko botumirirwa inyigisho zo kumva bo kuri abo bantu mwubwo buja uko biri ko suvyumva arumva kubwiwe ari kariyica arumva ko atari kacumura kumana gusa ariko acumura no ku mubiri wiwe yuko bose bohaguruka bakumva ko bariko baricumurako bariko bacumura no kuri generation izobakomokako bakumva rero ko abantu bose bahaguruka bakumva ko kwisambanya nta munezero binarimwo ubu hageze ku gihe abajene meruka guhura n'umumama antura ikibazo ambwira ko yasanze umujene umuhungu wiwe bimugora gushika nafata mushikiwe namufata ku nguvu aramufata kugira amufashe kwitunganya kugira ashobore ayo maribori yiwe kumuvamwo kuko je ndumumama hariho imvugo ntokoresha nk'umukristo mu kirundi n'amaribori none vyavuze uruyuki iyo rushaka kurya umuntu kugira rumusigamo uruboyi amaboyi yabo bashaka muri commentaire kurabaho bayata rero hariho igihe uwo muntu yahora akoresha ngo mushikiwe mama wabimenye biramutraumatiza bituma umumama agira AVC ikomotse ku mwana yivyariye umva ko agahinda n'umubabaro turakwiye kumva two kwigisha abantu ko kwisambanya canke iyo umenyereye inzira y'ubusambanye ukumva ko mperuka guhura no mujene umwarambarira ngo ngo mama neira ngo unyigisha utwigisha n'ukuri buri ko ngutuma ngo abakobwa batasubira kudutunganiriza batasubira kubatunganiriza abantu ndiko ndabicira cyane ndiko nubaka ingo zakazoza ndiko ndumva no tumirira abo bajene ko bihangana abo bahungu bakareka kubakinisha kubagira ibikinisho kuko umuhungu yamaze kugukinisha aca guta pembeni agashaka kuraba uwundi mushasha wa undi mushasha muhimvye nawe agaca muta pembeni agashaka kuraba uwundi mushasha none wa mukobwa acaba umupira abantu baguma bakinisha imyaka ikamujana ugaca usanga abantu batanguye kuvuga ngo ujya mukobwa arakuze kumbe bamugize ikiraro baramuhanahana ubu rero baramuhimvye rero yagiriwe amahirwe akihana agahungira muri Yesu Kristo umucunguzi wacu n'umunyembabazi aramugirira imbabazi amakamuha umufasha akubaka urugo mu rugo tutadere mu rugo imbere tuza kuza no kubajene hari abagabo benshi abikora mu rugo wanashima rwo bahejeje canke batahejeje ajyanye mu ijoro bikaza mu mutwe akavyuka akagenda akifasha ugasanga arahejeje ariko none mbega umwana mpuzabitsina acubeza bikonona ku buryo nawe umugore mu nyuma abatagihazwa n'umugabo kuko wa mugabo we servo yiwe yaramaze kumwereka akaryoherwa ruko avyikoreye mu rugo rero ntabagishobora gutunganiriza umufasha wiwe uko bikwiye kubera iki we arazi ko servo yiwe imubwira ko kugira bigende neza ariko wenyene avyikorera yisambanye rero bica bimugora kugira ashobore kuba yotunganiriza umufasha wiwe nawe ngo ashobore kuba ku rugo rwiwe vyose bigende neza usanga zisha ziba mwizongo ni zihe ngaruka ziba mu rugo
inyuma yuko umugabo yafashwe niyo mpwemu mbi yo kwisambanya ku munsi donc bikamara ku ubuzima mbega mu nyuma abadamu nibaze bakahukana Mudame yamenye Imana nibaza yuko ivyo yovyihanganira umugabo kuko yisambanya kwahukana none jewe abantu bose ndababwira ko tuja muri Bibiliya jewe Bibiliya ntinyemera kwahukana nahukanye Bibiliya nyemera ko nitwa igisubira muhira sisubira kurongorwa n'uwundi mugabo rero mpisemwo kwahukana egare ngiye kwitwa igisubira muhira jewe nigisha muri Bibiliya sinje inyuma ya Bibiliya ntitwemera divorce itubwira ko n'umugabo aryamanye n'uwahukanye bahejeje gusambana nawe niko Bibiliya ivuga nariko mu bisanzwe hari ibigeragezo mu rugo bigoye kwihanganira pe batije umugabo ya pe nta cyatugerageje atari cyo kwihanganira mu rugo nta kigeragezo tudashobora kwihanganira ikintu cyukora ni mwe navuga wa mugabo kugira umufashe mu rugo ugwiza ikiyago ukamwereka ko inzira arimwo atariyo atayizomushikana iri kimujana mu mahonero iri kituma n'uruvyaro rumukomokako ariko arushira mu kaga biretse bigakagana n'uruvyaro rwawe cyane Bibiliya itubwira ko izohana uko urungano ruzogenda rukwika gushika kuri 4 none ko iki rutazomushikako burya Bibiliya niko tubwira kwisambanya batera imivumo kubera iki none uri gukora icyaha nuri ko ucumura ku mubiri wawe ugacumura ku mara ugacumura ku ruvyaro rwawe biratera imivumo nese ubusambanya ahubwo bw'akayobera bw'agahomera bunwa n'ubusambanyi bwo ku rwego rwo hejuru ni nk'abajya abantu basambana abagabo ku bagabo abagore ku bagabo n'ubusambanyi bwo ku rwego rwo hejuru si ubusambanyi gusa n'ubwo ku rwego rwo hejuru ubusambanyi bitabwa agahomera bunwa bw'ubuja uno munsi n'ubunye two turavugana hari umujene ariko adukurikirana ahejeje kuyitunganiriza ubunyene hari umujene wanashima yari afise ico cyumviro cyo ko mu mwanya azagwa ava yitunganiriza ariko mbega ntibeze bikazingamika umujene ataratera intambwe mu buzima ataratangura kumenya ingene yironderera kugira arondere kazoza kiwe bishobora gufatana no kuzingamika kazoza kiwe cyane iyo umuntu nakoreho nyine ubwa mbere bwo vyica servo kuko ndazi amara umwanya ariko yiyumvira kugira abiheze ivyo bintu abarimo yica imitsi sindi n'umuganga mugabo ndazi ko yica n'imitsi yo muri servo hariho ingaruka mbi bigira kuko ukoresha ingufu nyinshi iyo uri gukoresha umutwe wiyumvira imagine abubatse bonyene agenda energy nyinshi ibaze rero umuntu ariko wenyene yitunganiriza ishire mu kibanza cyawe uri kurondeza ibintu bitahari kugira bishoboke hama bwa buzima yamaze kububamwo uca bubakamenyere n'ahaba umugore abakamenyere ntaba akibumbwa n'umufasha wiwe nakaga baba bariko barakwega ku mibiri yabo twavuze turasubira ariko two tuvuga abagabo gusa mbega kwisambanya hisambanya abandi hisambanya abahungu gusa oya abakobwa barisambanya n'abakobwa barisambanya ubu hariho ngo iterambere ngo ryaje umufiyase we akaba ari hanze umukobwa kandi nibaza ivyo murabizi ko ico kibazo je naracakiriye muri fesi ikibazo akaba ari umukobwa ari hanze umuhungu ari ngaho gaca bakoresha telefone none ntaba ariko arisambanya umuhungu akamwereka ivyo agira umukobwa akamwereka ivyo agira umukobwa aratubarira ati ivyo ndabijakariyemwo imyaka irenga 5 yisambanya mu buryo bwa telefone vyanse ko ndabivamwo uko twagenda tumuha inyigisho tukamubwira ati bigushikiye ihangane ifata nk'uko ivyo bitahari hamusenga Imana uwo mwanya manze kwanza witandukanya n'uwo mugabo agukoresha ivyo kugira ubivemo umanza kwitandukanya n'ugukoresha ivyo hama witandukanije navyo
inzira yo kubivamwo yonyene nuko iyo ubonye ya servo iriko irareklama vya bindi uba mu mwanya wo gusenga kwa mu mwanya wo kwihangana ugaca waduka ukaja mu bantu mbe urazi uri mu bantu uko ibindi vyumviro bibi bigenda ucuja mu bantu ukumva wotera blague na bya vyumviro bibi ntubironka rege vya vyumviro bibi biza mu mwanya wa muntu ari wenyene wa muntu ari wenyene niho kuko nk'ubu we turiko turayaga hariho ivyumviro bitoza ubu turi muri ibi turiko turavugana turi muri iki kiganiro ibindi bintu biza kuza mu nyuma ico uracumva rero iyo bije sohoka va muri comfort zone cya kibanza cyawe wenyene muri cya kibanza cya wenyene va muri cya kibanza cya satani iko no cita gisohokemwo hunga icaha hari icaha baragihunga hunga icaha sohoka muri rya bohero ya prison ya satani yivemwo hunga ja mu bandi hama ni wamenyera kuzura bikora serve yawe uzosubira yakire bishasha yakira ubuzima bushasha yakira ivyiza bishasha hunga nta yindi nzira ihari nuguhunga kuva muri cya kibanza muri rya bohero rya satani ukarivamwo ukumva kuja mu bundi buzima nico cyonyene none gasha ani harantu benshi avuga ati jewe vraiment je ndasambana n'umuhungu cyangwa ndasambana n'umukobwa kuri sindo munyavyaha mugabo yo bishitse ndikinisha manyihereza jewe sinja mu busambanyi kwikinisha si icaha regura sambanyi bigari ibintu Imana yagenye hari ibintu Imana yateguye none Imana yateguye ko umuntu yikinisha agaheza kizira Imana yateguye ko ivyo bigenewe umugore n'umugabo abarenzabo n'umusambanyi bareke kuba abantu hariho ivyaha abantu basigaye bareka kuvuga ivyaha abantu basigaye bareka kuvuga inyanduruko y'icaha abantu bakarenza kw'ivyaha akereka ko umuntu ari muri vyiza akabisiga amavuta kirazira ntituri mu gihe cyo gusiga amavuta ivyaha turi mu gihe cyo kubivuga umuntu ariko arikinisha ngo urasambana ahubwo ukora ubusambanyi bw'agahomera bunwa burenze ubwo n'ubusambanyi burenze kuko ikintu cyose Imana irafise uko yagiteguye ubwo rero n'ubusambanyi burenze bakora bareke kwiremesha abantu bubu basigaye basiga amavuta ivyaha bareke gusiga amavuta ivyaha ubwo n'ubusambanyi bw'agahomera buno yes uko twavuze atera abahungu bariko badukurikirana baje kwisambanya nkuko n'ubu unyu ari uruka dukurikirana uyo muhungu ndanamutumira niyaje no mu rugo nta kaza azoshobora hajya birakwega ku buryo cyane kuko servo yiwe kayimenyereza we kari we avyikorera servo yiwe hariho ibi byitazomenyera ugazoca usanga wa mudane umunota umwe abaye mu bibazo ni intambara n'akaga ni generation bariko bubaka generation mbi nico gituma abakozi b'Imana bose bovyumva barakwiye guhaguruka bakumva ko dukwiye kwigisha ugwaruka tukababwira ubwo gwaruka gwibaza ngo Jesse sambana sinkora ibi mugango bishitse ngo ndikinisha nkaheza uri gukora ubusambanyi bw'agahomera bunwa ubusambanyi butagira izina bumwe Imana urabona ko yaranduye Sodomu na Gomora igeze ku rwego abakobwa ku bakobwa abagabo ku bagabo n'igihe bashaka no gufata abamarayika ku nguvu no warababwiye ati fuma mutora abakobwa banje ibaze ugashaka no gufata abamarayika ku nguvu abagabo bakifuza ngo abagabo beza abamarayika ubwo rero nibwo bwa busambanyi ntacyo turiko turubaka niba tumva ko ivyo babivamwo bariko bubaka generation nama ndababwira ko ariko bagira beto y'imisumari abana babo bazoca ko bazohonyorako sadufasha abantu bariko badukurikirana nuruhe rugendo rw'umuntu adakijijwe atazi kumbure n'ivy'Imana gusa yafashwe n'iyo muhemu urugendo rwo kugira ngo ashobore kubiheba namubariye urugendo kuko ntakijijwe ntazimana urugendo rwonyene rwo kugira ashobore kubivamo nuko asohoka muri ya prison satani yamushiramwo akinjira mu bandi kuko nakuriye kugira ivyo bize ubu uri mu kibanza cya wenyene
kuko ivyo ntubikora utari mu kibanza cawe nyene muga nk'ubu wewe turi kumwe naho iyo mico wowe uyifise ntavyo wo kwiyumvira kuko turi mu kindi mu bindi biyago turi mu yindi sije icyo uracumva nturi muri uwo mwanya rero iyo bigushikiye sohoka hunga icaha sohoka hunga icaha hama naho utamenya imana iriho ntiyanka umunyavyaha yanka icaha imana iriho kubwawe imana iragufasha iragushoboza utanayizi hari abantu bariko baroga mu mporero ugasanga umukobwa yakuze yarizigamye pe agaduca ahura n'umuhungu yiyononye yarisambanije nk'ituro nk'igihumbi yarasambanije abakobwa nk'ituro nk'igihumbi aca ahura n'umwana w'umumarayika yari yarizigamye harabagwa mu kaga ni gute rero ucuhita mu muntu mwiza muzima yiteguye nawe nyene atigeze yiyanjanjwa ko mu buzima bwiwe kuronka umugabo mwiza muronkera aho nyene ku mavi n'uwo mugabo mubire garahinduka cyane umugabo yabaye muri ivyo bintu byose hari warushe Sawuli ataraba Pawulo bavuga ngo byanditswe oya nta byanditswe ubuzima bungahe mu muji cyane nta muntu aba mubi ngo ahereze ko ahuye n'umugabo bita Yesu Kristo uhuye n'umugabo bita Yesu Kristo uhinduka umuntu muzima uhinduka umuntu mwiza rero ushobora kuba mwivyo hanyuma iherezo rya abantu nico gituma je sinamacira imanza abanyavyaha kuko umunyavyaha ahubwo umwereka inzira nziza kuko umunyavyaha ashobora kuba mwiza gusumba uwatanguye neza agahereza nabi ico gitaho ntitubacira imanza ahubwo tubereka inzira nziza bakava muri vya bindi bibi bakumva ko baba mu kibanza ciza okay ni gute rero ucumuhita muri uwo mugabo kuko waritunganije waragerageje imana yakuzigama nawe warizigamye koko hari abahungu bivyigenze uhura nabo mugabo munyunga asanga utahiye wamutahiye je ndahamya ko uwo mugabo muba ashobora guhinduka kubwawe bwawe ashobora kumuhindurira mu rugo cyane imico yawe kumusengera uko witwara byose birashobora guhindura wa mugabo mubi akaba mwiza cyane cyane uwo mukobwa aba yarizigamye nta nabandi abazi vyarinde ngo mubona kari special we none hari ibindi abazi nta bindi abazi nakandi karero bafise aguma abona kari special we niyo mpamvu ashobora kumuhindura abenshi bagira ubwitwazo yuko maybe usanga abantu baja mu ngeso mbi ariko kubera ko usanga uba nawe warabikoze kuko utabikoze wamenya gute ko uyo mugabo atabikora neza wumva inkuru z'abandi ati bugiye bimeze ukuwunya inkuru z'abandi iyo twumvise abandi ingo mu bisanzwe urugo rw'iwanje sishaka kugubaka nk'urwawe igituma ntashobora urugo rwanje kugubaka nk'urwawe wewe complete mufise ukuremwe kamere yawe uko Imana yakuremye siko umutware wanje Imana yamuremye nico gituma rero tutokubaka ingo zimwe ngo zise kumwe kandi abantu batari bamwe kandi jewe umutwaro nshobora kwihanganira siwo umukenyezi wawe ashobora kwihanganira ushobora kuba ufise iyindi mico umukenyezi wawe yihanganira nanje nkaba umutwaro wanje afise iyindi mico nshobora kwihanganira nico gituma tudashobora kubaka ingo zimwe kuko abo bagabo ntibaba ari bamwe umuntu wese yubaka urugo rwiwe nuko ashobora kurutunganya nuko bashobora gukora ikiyago bonyene bakarutunganya rukaba urugo rw'akanovera yes hari abadamu baba inkwezi y'amarere canke inkwezi zizo ngeso mbi ukasanga umudamu mu rugo pe agiha umwanya umugabo wiwe ava ku kazi ashikira umwana ameze gute atunganya umwana yitaho umwana ugasanga umugabo bimuteye kuja muri za ngeso mbi gasanga asigaye yisambanya bivanye no kubera ko umudamu bivuye ku makosa y'umudamu ico gihe umugabo azobihanirwa nk'icyaha mu gihe yabitewe n'umufasha wiwe cyane twebwiye abagabo none bafise imico mibi bisaba natwe cyo tuyijamo ahubwo dutumirirwa kurantunganiriza ivyo jewe uwo mugabo rero atumirirwa kugira ikiganiro mu rugo n'umutwe w'urugo rigatwe nituri imitwe y'urugo umugabo yari umutwe w'urugo nkozi kosa akwiye kumpamagara
akanyagisha akankebura akanyereka inzira nziza nese umutwe w'urugo namaze kwitwa umutwe w'urugo buri giki ni utegerezo ibitagenda neza si jewe gusa ndabitunganya bisaba ko nawe kwera uri umutwe w'urugo kumuhamagara ukamikiyago ukanyagi cakiyago cawe kizompindura twebwe abagore noneho ntitunagoye abagore bisaba ko bakunda abagabo nabo bisaba ko bubaha bakunda icubahiro gusa umugabo muhaye icubahiro n'ijuru yoriguha atajya afise abagore natwe dukunda gukundwa umugore iyo umukunze ukamwereka ko umwitayeho mu kiyago byose bigenda neza rero ingo nyinshi zipfuye kubera iki nta biyago mu rugo ikintu umugabo wabo nyafise ikosa uribika mu mutima nturimubwira ngo umubarira ati mutware wanje vyagenze uko ingo nyinshi ugaca usanga zisambutse kubera ico amakosa yose canke ingeso mbi zose wabonye ku muwo mubakanye mpaka uyimubwira canke hari ibigusaba umwanya ati hari ibisaba umwanya hari ibintu udashobora kuvuga hariho nk'ubuje sinohengera umutware wanje agishika nkimuha karibu akiza ngo ce ndamushikiza ku mafuti hariho umwanya uvugira ko ikintu kikagira agaciro n'umwanya uvugira ko ikintu cyose kikaba zero nubuhe bwenge umudamu ashobora kugira bwo mu rugo ukazomufasha kubaka urugo rwiwe kuko benshi bavuga yuko umudamu ari yashika mu rugo usanga biramunaniye maybe ko yikomporta ivyo nyene byo kuvugira hejuru tamengene yitwara mbere y'umugabo wiwe umukenyezi kugira yubake urugo arukomeze rurame tusazane nta kindi cyambere cyo no gusenga havuye gusenga umukenyezi dusabwa ko duca bugufi umugabo aduze tukururuka hama duhejeje kururuka tukamubwira ikosa yakoze ishavu ryaheze tukamubwira ati mugahajya wandenganije naho napfuye kururuka nuko nashaka amahoro mu rugo wandenganije ukamwerekana w'ikosa yari yakoze hama urugendo mukarukomeza kuko nama ndababarira abantu babiri duhura dufise imico ibiri itandukanye wewe wavukiye hariya navukiye mu ndi muryango indimu namambwira abantu indimu n'umucungwe ntibishobora gusosa kumwe ariko indimu n'umucungwe iyo babikanye bakabishira mu kintu kimwe byose birahinduka nico cyonyine yes kadure kwa kwica kiniyije no kwisambanya rero uno munsi ugaruka gwinshi urafise ngeso abantu bashobora dukurikirana style bafise iyo ngeso yo kwisambanya mugabo style misi yose amavuga ati jewe ngerageza imisi yose kubivamwo izo effort zose ndazigira mugabo sinzi sanga byamaze kunsumza ingufu nakubariye umuryango umwe gusa wo kubivamo ku muntu akijijwe nukwama bigira umutwara akabisengera akumva ko bimushikiye afata umwanya wo gusenga agasohoka akava muri cya kibanza yarimwo yego kivuye mugiye mu bantu se fini biba bihejeje guhera uzorabe n'umupapa basi mu ngo iyo ibigushikiye madame wawe akaba ari mu bihe atari vyiza ufa kubikura mu mutwe bica bihera mukaja mu kindi kiyago umudamu akakuyagisha mukaja mu yindi sije vya bindi usanga vyaheze ako nakarero ntanze ko abantu baba bari mu rugo rero ko abo bajene nabo ikintu ndabatumirira no gusenga no gusohoka kuva muri cya kibanza barimwo ukamenyera misi yose servo ikweretse vya bindi atari vyiza kuva muri kagasho satani yakuboheye mu gasohoka ugahunga ukaja mu bandi hama ibintu vyose ni mu mutwe umutwe uzorabe n'igihe umwoyi cyayo ukumva ngo nta sukari ririmo ariko muri servo bikuyemo kumva uramenyererwa uratinda ururimi rukamenyera none bagiye abantu bandikira kutarya umunyu agitangura abikibitangura birabishe ariko amaze kumenyera ntiwomuha umunyu asigara yumva zanja ziryoshe rero ibintu vyose naha ni kuba abantu baramaze kumenyera kumva yuko vya bintu bibaye ubuzima bwiwe kubivamo umenga arapfuye oya basi bifate kari umuti umuntu yaguhaye none umuti kwa muganga nibakwandikira ko injya zitagira umuntu kandi uzimenyereza ziraryoha usanga ziryoshe cyane ku buryo niyo uriye ibifise umunyu
wumva ko hari hitana ukitangura biba bigoye mugumenyereye uratinda ururimi rukamenyera. Wavuze ikintu kijanye na karande yuko iyo umuntu abikora ashobora no gukwegera uruvyaro rwiwe, ariko none ntihariho umuntu ashobora kuba abikora atari biko biravako byavuye kubera ko basokuru bacu ari bwo buzima baba bibereyemwo. Rero ugasanga jewe ndikomba mu bintu ntatahura kumwe nikomba mu bintu by'abasokuru, ico gihe uwo muntu afite ikosa mu gihe yabikwetse. Iyo ugiye kubibamwo wewe utahura ibintu vya karande ubisohokamo n'ingoga urisengera kwereka wemera ko ibisokuru bigufata, kwereka wemera ko bikugira imbohe bikugira umuja w'icaha urabisohokamo wowe nyene ugatangura ubuzima bwawe bushasha bwiza. Karande iroshe guhagarika cyane. None ubu ko navutse ndi Ishimayeli ko navyaye ba Ishimayeli none utegerezwa gusohoka muri bwa buzima ukumva ko wubaka vyiwawe bizima. Uherutse uwarize kutwanika kijana karande ese na karonda hano bashobora datahura ivyo bintu bibiri ingene bigenda birakurikirana kugira ngo umuntu yumva ati jewe nimbona umunsi ndiko ndisambanya jewe ndiko nkwegera umuvumo abazonkomoka canke ibi bintu ca jewe nabikuye kwa bana. Karande ni ikintu nababwiye ko ari ikintu sokuru yaragikora nibijya bintu abantu batereka abantu baroga ngo yararoga hama kabisigira umwana umwana nawe kabisigira uwavyaye. Urumva wa muryango ya generation iguma rabarozi gushika igihe habonetsemwo umuryango uvuga ati ndavyanse. Umvise aho bikatikira igihe habonetse umwana babiri akavuga ati ndanse upfapfa ukirakira kuko urumva abiguha kubwira ngo ni kugira mbeho uramubwira upfapfa wa muntu apfuye vya bindi vyiwe vyose bijana nawe kure wa muntu mu muryango babonetse apinga cya kintu cyakarande karonda naco wowe uragitanguje uragiye uzoshukira ndagata kikaca kiba karande muri wa muryango wawe ku ruvyaro rwawe wowe wirondereye atari kuvuga ngo ni sokuru yabindondereye wowe nyene uragitanguje. Ugasanga nk'ibintu muri karibera mugaho mu gisagara bimube ubuzima kariyondera ubuzima ugasanga bimubereye icago kidasanzwe ku muryango wiwe wakazoza cyane. Ni gute umuntu rero ashobora kwifata akabavanura na karonda mu gihe amaze gutanguza ikintu mugabo akanka ko kizokurikira umuryango wiwe. Se tudufatiye ku kintu cy'ubusambanyi cyo kwisambanya. Nakubariye ikintu cy'ubusambanyi naravuze ubusambanyi abantu bibaza ko bacumura ku Mana. Ndagisubiramo bavyumve ntibacumura ku Mana. Ucumura ku buzima bwawe, ucumura ku bana bawe, ucumura ku buzukuruzu bawe, ucumura ku nzukuruza. Ukongera ugacumura no ku buzima bwawe we ubwawe. Yes. Ugaruka gwinshi uri muri ivyo bihe aho usanga bazazaniwe. Babifata ubuho umengani business. Benshi birabeshijeho. Benshi ni babigize urudandazwa. Birabeshijeho. Ko babeho babizi kuko urudandazwa barimwo badacumura ku Mana gusa. Bacumura ku buzima bwabo. Hari umuntu w'umusare karabikora akabikora kubera inzara. Atabikoze kubera bikunze. Avuga ati jewe vure umunsi namaze kwifata neza. Ibintu senda biraje n'ibiri. Hari abakobwa benshi ngaha mu gisagara bari muri izo. Inzara bajya bamama bigo baracuruza ibigori n'ibiharage. Ntibatanirasi. Ntibajya. Bajya mama barasa n'abakobwa ngaha mu gisagara no. None uwo mukobwa ubwa mbere bw'uwo mukobwa rega ko bitesha agaciro. Rega uridandaze bakaguhimba. Ucuba icapa. Aguhanahana. Icapa urakizi. Icapa kirango iyo inzira ija. Ikikurangira ati kwana ucapa rero. Kubyo bamyati jewe nkeneye ikintu kurura ni kwanaka. Sigara uri capa abantu bose bazi iyo baje. Ati yo baje. Nubwo n'ubuzima. N'ubuzima uri urategura ayo maronko uri kurarondera mu bwo buzima n'amaronko.
ariko hari abantu n'umusi bateye imbere ani nakubariye none n'amabeto n'imisumari bako baragira kuko ibyo bifita iherezo uya ashobora kuba afite igihe cyo wavuga ati jewe reka ncungane n'iki gihe cyacu deke mbonye ko nafatije ibyo nshaka abivamo bino bintu hama utagarutse wihane ngo usengere na wa muryango wawe wibaza ko bihera nubwo bihagarika hama ntubandanye amasengesho bya bintu bishobora kuma bikurira mu cyane none waratandukanije navyo bikabiguma birekrama ibintu vy'Imana rebwa undi rero none waritandukanije navyo urabihevye kora wagwijije amafaranga basini nk'ubu ndahevye gucuruza ndandaza ibitenge uwo mwanya ndahagaritse ibitenge mugabo hari abantu baguma bambaza ibitenge narabihevye nagiye mu masahani icyo gitaho naragiye mu masahani gucuruza amasahani yego nahinduye akazi yego icyo gitaho ncuruza ibitenge ndahevye ibitenge ngiye mu masahani hari abantu batazi ko nagiye mu masahani icyo racumva baguma bambaza ibitenge mama Neil urafise ibitenge nkaca ndababwira umucuruza amasahani ariko mugabo iyo nibiye mu maraso y'igicapa cy'umugabo wita Yesu Kristo ntabari je sigara mboneka habonekawe ubu mbonye wese ahubwo agakwa kunshingira intavuga ati ujya yarakijijwe yarapfuye muri byabi sigenda nivugira ibikorwa byanje nivyo bimvugira ariko mugabo ngo urabihevye ngo adresse igumi hari ariko mugabo ukijijwe vy'ukuri ukavavanwa na vya bindi ntibigusaba ko we uvuga simba ncivuga ibikorwa vyanje nivyo bigira gute bivuga simba ncivuga kuko adresse narayihinduye cyane ibibira mundi mugabo sije nkiboneka habone kundi muntu yanzira ntibasigara bakimuronderamo wa muntu ico cyonyene nico gituma cyagicapo kimuvako nayo handi ho ngo ararusa amafaranga ngo ararusa imodoka nziza ico sico gituma cyagicapo kigenda kwari ryashura kuzuna agacaguha menshi agacaguha menshi akavuga ati yasinda yareka yego muri make usanga ari bwa buzima usanga bwa buzima bubandanyamo ahindura gusa ahubwo ahindura abo bagendana yagendana nabi 10,000 aca tagwa kugendana nabi 100 nabo miliyoni rero ivyo ntushaka kumbarira ngo wabivuyemwo utihanye muri makarabinde bakaba VIP abagiye kuba mu VIP kubihindura burundu igicapo kikamuvako nuko yihana akava muri vya bindi ntabacivuga ibikorwa nivyo bimuvuga yes mu gusozera ikiganiro cacu kugijanye no kwisambanya no munsi abajene bako baradukurikirana ni benshi ari abantu bakira abajene hari abantu bubatse ariko mu mutwe akizazaniwe nibi bihe umuntu abarimwo kandi koko nkuko babivuze mu kwigira karande cyangwa upito karonda ugasanga ariko kwegera ibindi bintu umuryango wiwe ubutuma ku mujene cyangwa umuntu wese bayisambanya araba papa araba mama araba kobwa cyangwa abahungu ubutumwa bwose ndabaha kuko saba jene gusa ingo nyinshi barimwo abakobwa benshi ivyo barabikora ni umuryango munini satani yuguruye ujana abantu mwiyo nzira ikintu ndabatumirira nakubwiye bariko bicumurako bariko bacumura ku bana bariko bacumura ku nzukuruza nibasoke muri rya bohero satani yababoheramo bace hanze bahungire ku mugabo w'Imana wenyene ni washora kubakuramwa ko kagabarimwo amaraso y'umugabo wita Yesu Kristo yonyene ni yashora gutuma bahinduka nta kindi ko je nigisha muri Bibiliya ko ndumukozi w'Imana amaraso y'umugabo wita Yesu Kristo yonyene ni yatuma bahinduka n'abakozi b'Imana bubu beshubu baratewe niyo mpemu arabikura baratewe niyo daimoni rero batewe niyo daimoni bose nibasoke bave mu mwiryo bohero satani yabashizemo bahungire ku mugabo wita Yesu Kristo neza bashikame boge mwayo maraso umuntu w'umupastori yobarafashe no kwisambanya hama aca gerageza kubivamo gute kandi yorondera ngo amusenge ari hanarega ntiyihanye wari muri business wari mu rudandazwa wase umupastori
n'umudandaza ariko akora business. Uwo n'umudandaza ntarihana rero kugira bivemo nawe arihana akavanura navyo burundu akava mu rudandazo warimwo akinjira mu gakiza nyakuri. Yes. Abajene bashaka twikira nibaza ko bahakuye inyisho zidasanzwe n'ingene n'inzira nziza yo kubisohokamo ivyo bintu pe hari abajene benshi no munsi atabona koko nabi mubabaza abona ko ari ingaruka z'ubuzima mugabo abona ndabivamo gute usanga byaramusumbije mugabo wabahaye inzira nziza zo kugira ngo ushobore kubivamwo strategie nziza mu jeune ashobora gukoresha cyangwa umuntu wese akuze ashobora gukoresha kugira ngo ashobore kubivamo. Ani ndagushimiye cyane. Murakoze. Abantu benshi ndishuye ko bagukunze no muri commentaire kandi bivaye nibiyago vyawe n'ingene ubugurukira hama kandi bakabona kure kugira ngo tushobore gutegura kazoza. Murakoze. Nizere ko vuba tuzogara kugira ngo berekene ingene bashobora kurondera amafaranga nawe nyuma yo guha ibintu vyaha byose bakeneye amafaranga. Karibu cyane. Uzo bereka business. Yego. Karibu cyane. Shimira abakunzi bawe abakunzi ba African TV n'abagenzi bagukurikira. Turabashimiye cyane umwami Imana baduhera umugisha mukomeze koga muri ya maraso yonyene yatuma byose bihinduka. Yes, merci beaucoup wose wadukurikiranye African TV yari umukozi w'Imana yareka yaduhanurira kuri byinshi bigiye bitandukanye nibaza ko wafashijwe partage kuri mugenzi wawe uzi yuko nawe barafashwe niyo ngwara canke niyo mpemu kugira ngo ashobore gufashwa. Asante sana.